Raphinha uno mukinyi twa Raphinha twabonye atagaragara kuri El Clasico akaza gutsindwa ekipe ya Barcelona ikaza gutsindwa na ekipe yitwa Madrid. Tuza ko tubona uwitwa Raphinha agarutse ekipe ya Barcelona igiye kubimara inkino zirenga 11 itazi gutsindwa ari ifite izina ryande rya Raphinha. Uno munsi izina rya Raphinha liragiye ko ikurabura urukino bivaye uko yabaye mu myimenyerezo cyangwa muri entraînement cyangwa ku rukino rwa ekipe yande ya Real Sociedad. Tukitubona Barcelona iza kubigira ikiza kuba itaronka umusaruro mwiza wo ku munsi w'igitiro yatsindwa na shaka. Ubwo urufunguruzo rukomeye kuruta abandi bantu batandukanye twavuze ngo ba Frank aba Pedri, turavuga ba Joan Garcia, turavuga umereza igize rya Raphinha ritabari mu kibuga ko twaba tubona mengo Barcelona nico gihe cyo gushobora ko turabona itigeza neza. Ubwo Raphinha siwe mukinyi twavuga ngo urufunguruzo rukomeye kuruta izindi mfunguruzo kwa Barcelona ko rafise Lamine bari bafise Pedri kwasiri witwa Hans Flick. Ubwo Raphinha twavuga ko ari wa mukinyi twavuga ko ari wa mukinyi uvaye bayoboye abandi bantu kugira ngo ashobore kuronka umusaruro kwa ekipe ya Barcelona. Ubundi mu mupira maguru abakinyi barakompletana. Raphinha afise karite ziwe, Lamine afise karite ziwe, Pedri afise karite ziwe, n'abandi bakinyi bose akina mu gwa Barcelona afise karite zitandukanye. Kuvuga ngo haza ko ekipe mu gihe bafashe no kwita amakarite cyangwa ubwiza bwa buri mukinyi bakabuteraniriza hamwe ubukaza kubyara kino kwita ekipe ikomeye. Twarabonye neza cyane ubwiza bwa Lamine buragaragara iyo Raphinha ari mu kibuga. Ubwiza bwa Pedri Gonzalez buragaragara imugira Lamine wari mu kibuga bita Rashford n'ubu bita Prito uyu mungu munya Brazil bita Raphinha Diaz. Yes. Utanze uburero bubiri bugaragara neza ko ibura rya Raphinha buri gihe muri FC Barcelona biteze uruhagarara rudasanzwe. Kubera iki? Imoteri ya attack FC Barcelona mwita Raphinha Diaz. Niwo mukinyi ubona ko cyagihe babakinyi babandi byanse ko afatira kwita ikintu nkama. Urumva? Raphinha araserwa nk'umukinyi muzima. Akaza gatanga byiza agatsinda gitsinda wanashaka agatanga assist cyangwa akaza kuba agora defenseur agatanga icyo no kwita espace vide equipe gatsinda. Siko Barcelona nimba koko irimo ma equipe akomeye cyane bikagaragara ko ibura ry'umukinyi agera kuri umwe gusa equipe yisanga mu yo gutsindwa nuko ngo iki ni kibazo gikomeye cyane. Raphinha Diaz yakoze saison mwaka wa 2025 akora saison ile exceptionnelle. Saison buri wese yavuga ngo agiye kuba aronka cyo no kwita Ballon d'Or. Urumva agiye kuba yitwa umukinyi arose recompense no bakawinkino, ariko biza kurangira Raphinha Diaz iyi saison 2025 icyo kimusigiye imusigiye agashimwe k'umukinyi aranzira liga gusa. Buri wese aravuga ngo ni gutse umukinyi bita Raphinha Diaz abura agashimwe na kamwe muri 2025. Umukinyi aravuga ngo nizeye muri jewe ubushobozi mfise ndi umukinyi mwiza nabiti ko nzobikora neza cyane. Agira ikibazo cy'imvune uno mwaka w'inkino gitangura umukinyi arazaragaruka neza cyane utuvugana mu mukinyi beza bateye ubwoba. Muri Barcelona kuba yakagaruka n'umukinyi ubona ko amaze gukora urara gwitego bishika hafi 18 birenga mwino sezo kandi iyo mu mvune. Yes. Nuvuga ngo ari mu ico gihe iyo bigaragaye ko hari ikibazo mu buryo bw'ibura ry'umukinyi umwe mu kibuga equipe ita equilibre ibi biri muri kote ya cyo kwita swad ya equipe bifise. Mbega Hans Flick ni gute aronde umusubirizi wa Raphinha muri equipe Barcelona? Kuko nabikubwiye neza tuzobona ubwiza bwa Lamine ubwiza bwa Pedri Gonzalez mu gihe hari gukompletana kuri hagati ya Raphinha Lamine Yamal Pedri Gonzalez. Kuko Raphinha ni wa wakinyi azi gukora cyo no kwita mbega hahandi buri mukinyi yananiwe ninde afata cyo no kwita decision ya nyuma ni Raphinha Diaz abikora. Ariko byaragaragaye ko adahari ntawe ni mukinyi cyo gufata cyo no kwita decision aze ko ibintu biza mu kibuga. Lamine Yamal umukinyi mwiza cyo gukora byiza nk'umukinyi, ariko n'umwana akiri muto nako gufata equipe ngo yeke mugongo biracyamugoye. N'umwana akibwirizwa kuba ari mu giti cy'undi mukinyi mwiza. So je muna kurane rwangira kuri ibura rya Raphinha n'ubundi riko ryagaragara ko ari mu bakinyi iyabuze Barcelona yisanga mu bya bihe bibi kuko ibiharo biragaragara ko ari mu bakinyi afite ibiharo byiza. Arika mungu neza ko nagaruka ibiharo bya Raphinha turabembeka amaze kuri ibiharo meze gute bashaka mu itsingiro kuba yakava mu mvune. Uraza guca ubona ko Raphinha Diaz ni mu bakinyi uno mwaka ariko aragaza n'undi rugero rwiza rudasanzwe wanashika mu ino sezo. Houston nawe imbeko tuva ku izina rya Raphinha
ibura rya Raphinha kwa Barcelona kumengo riko ratera ikibazo gikomeye cyane kugeza muri kano kanya. Ibura rya Raphinha ryitera ikibazo mu mugwi wa FC Barcelona. Oya jamais. Je sinokumenya n'ivyo bintu. Ariko ribifisemo uruhara. Ico no kwemeranya ribifisemo uruhara ariko si ico kintu conyene novuga canke noza guhagarara ko ngo nico catumye FC Barcelona itekera ronka umusaruro mwiza. Kuranye babona Ridik. Uno musugarutse ukaraba mu nkino bamaze gukina zose muri saison 2025-2026. Umugwi wa FC Barcelona uramaze gutakaza zimwe mu nkino kandi bafise Raphinha. Bamaze gutakaza amwe mu manota kandi bafise Raphinha. Uri kuranyumva? Ivyo rese byo byoza kunyemeza ngo ibura rya Raphinha ngo niryo ryonyene ngo ikora yatuma ngo umugongo wa FC Barcelona utekura ronka intsinzi. Riri mu bituma. Je kuko je novuga ati riri mu bituma. Uri kurumva? Ririmwo ariko sigyo riko yatuma FC Barcelona itaronka intsinzi. Kuko hari n'inkino nyinshi FC Barcelona yatsinze idafise Raphinha. Uri kuranyumva? FC Barcelona ntibatsinze umugwi nyene wa Real Sociedad 2-1 badafise Raphinha. Urukino rw'ibanze gware baratsinze umugwi wa Real Sociedad kandi bafise bano bakinyi bose nyene. Ariko barayitsinze badafise Raphinha. FC Barcelona yaratsinze Girona idafise Raphinha. FC Barcelona yaratsinze ibitsindo muri UEFA Champions League biga kuri 6 kuri kimwe no mugwi wa Beninde gabasha. Copenhagen. Urumva? Ibitsindo biga Copenhagen. Ibitsindo biga kuri 6 kuri kimwe badafise Raphinha. FC Barcelona yaratsinze Elche badafise Raphinha. FC Barcelona yaratsinze Celta Vigo badafise Raphinha. Eske oza kumbwira ngo FC Barcelona ngo itsinda ngo ari kwifise Raphinha gusa. Canke FC Barcelona ngo batakaza inkino ko badafise Raphinha gusa. Je kubwanje rero novuga ati kimwe mu bintu je nyamukuru no hagarara ko ejo vyatumye FC Barcelona batsindwa mvuge gutsindwa. Ni defense y'umugwi wa FC Barcelona. Cyane ndacagaruka ku mukinyi twa Jire Kunde. Ubujya Jire Kunde si umukinyi mwiza w'ibihe byose ngo ahozako oya. Ahubwo Jire Kunde aba mwiza mu gihe yavyuse neza kuri uwo munsi. Ubundi kamere ya Jire Kunde si nk'umukinyi je nobona mwiza kuri bijye biharo bibiri. Ariko uranyumva? Iyo umwaka wa mukunze canke urukino rwa mukunze urabona ubwiza bwa Jire Kunde ariko kandi kanatsinda je nkunda kubona ubwiza bwa Jire Kunde bivanye n'umukinyi bakabahurira kuri iyo poste mu gihe atabaye mwiza. Ubundi iyo mukinyi ahurira na Jire Kunde kuri poste imwe yabaye mwiza ubundi Jire Kunde ububi bwiyo buragaragara. Hamikini naco cyatumye FC Barcelona no iharura mu gutsindwa nuko amahigo yabaye make kuri no mugwa FC Barcelona. Eske garukurabe poto yateye poto zingahe? Eske izo poto nizatewe n'abandi bakibasige mu FC Barcelona Raphinha atawuhari. Erega ni nko Raphinha yari kuhaba ugasanga evidence yuko nubundi yo solution ishobora gutogwa kugira ngo FC Barcelona bashobore gutsinda ivyo bisinzi. Eske bahura na Chelsea de Blues Raphinha ntiyakinishijwe. Yashe kuza gutora solution yari yabuze kugira ngo umugwi wa FC Barcelona usinde. Oya Houston suko Houston. Oya urikwisikira mu buryo. Ndiko marura ndiko ndabizera mu buryo benshi baguma bagaragaza ngo FC Barcelona ngo vyananiranye kwisinda ngo kweta rifise Raphinha. Reka nakora igituma Raphinha rimwe mu kibazo Barca yimubuzi bibi kibazo gikomeye cyane. Siko. Bona Houston buri equipe igira cyo no kwita nature na philosophy. Siko. Yego. Gendurabe inkino Raphinha yakinanye kuri attack na Ferran Torres n'ubita na Miniamar Pedri ari mu kibuga nubwo ngo squad kwiye FC Barcelona ura performance berekana mu kibuga n'uburyo batsinda mu bitsinda. Siko. Raphinha Diaz Beroli amaze gukina nubwo ngo iminota amajana 69 muri La Liga gusa. Afise ibitsinda 12 na assist zigera kuri 7. Kwa kimwe cyakindi. Kwa nyuma bwana Dick nakumva cyane. Muri Champions League amaze gukina iminota 84 afise ibitsindo bigira kuri 3. Muri Super Coupe d'Espagne yakinye iminota 48 afise ibitsindo bigira kuri 2 na assist 4. Muri Copa del Rey yakinye iminota 23 afise ibitsindo bigira kuri 1 na assist igira kuri 1. Yes. Nuko ngo Raphinha afise uruhara rw'itsinda afise ibitsindo 18 mu mwaka w'inkino 2025 na assist 11. Kwa kintu kintu amaze kugira uruhara rw'itsindo 29 ino saison 2025-2026 urumva uwo mukinyi 29 ino saison. Mu by'ukuri nta kuntu na kumwe wosigurira umuntu akavuga ngo Raphinha Diaz Beroli ntari muri bamwe iyabuze mu kigo kwa Barcelona bigaragara ko ikipe iyumba ko biragaragara ko
muri bwa bwiza bwa FC Barcelona hamwe Barcelona uvuga ngo ihuye na buri ekipe yojigumira mu gihe ifise Lamine Yamal na Raphinha atari mu bibi kibazo gikomeye cyane. Mbega muri cyage cya création des occasions ninde wo kuzikonkretiza gusumba Raphinha muri ekipe ya Barcelona? Ntawe hari. Siko muri cyake cyo gufata icyemezo mu gihe ekipe vyanse ninde wo kubikora muri ekipe ya FC Barcelona? Ni Raphinha Diaz Berun. Ntawe hari. Siko ni naco gitatu twobigira ishingiro kuvuga ngo muri wese arabona ko Ibura rya Raphinha muri ekipe ya Barcelona ni mu bakinyi bahetse ekipe, of course ari mu bandi, ariko umwe afati iya mbere, umwe wawundi ari aratete wa ekipe ya Barcelona kuvuga ngo mu gihe vyanse ndetse ko debloka situation ni Raphinha Diaz Berun. Urazi nakubwiye ikintu kimwe bwana Robert. Raphinha ni mwiza, yego sinavyanse, kandi ni mwiza cyane, numwe mu bakinyi FC Barcelona ushobora kubikiragirako. Ariko uraraba ubwiza bwa Raphinha ari kumwe na Lamine Yamal n'ubwiza bwa Raphinha atari kumwe na Lamine Yamal bumeze gute? Naco nakumenyesha bituma nakubwiye. Uraraba ubwiza bwa Yamal ari wenyene atari kumwe na Raphinha akora finition nziza y'ivyo yakoze. Ni naco kituma nakubwiye ngo uraraba ubwiza bwa Pedro Gonzalez Yamal atawurimo cyangwa Raphinha atawurimo. Nico nakubwiye ngo nakubwiye iki bona Yuso nakubwiye ngo ni naco kituma ubwo ko Raphinha iyabuze mu kigo bikibazo gikomeye cyane kubera iki? Muri ya ritime na ya natira FC Barcelona ntusubira kuyibona kubera ko tuzi ko ubwiza bwa Barcelona buraza kuba bushingiye hehe ku bwiza bwa Raphinha buteranye n'ubwiza bwa Lamine Yamal n'ubwiza bwa Ferran Torres n'ubwiza bwa Pedro Gonzalez. Iyo habuze umukinyi umwe aho hantu biragaragara ko ekipe ikomeye. Cyo nakubwiye ngo Raphinha buze mu kigo kwa Barcelona hita iba destabilize kubera ko harabuze nubwo ngo bona ridiki iyo ukitse ukuboko ntubara ukuboko nyene ubara umutwe ubara jisho hose urababa birafekta umubiri wose birafekta byose. Nubwo ngo Raphinha ni mu ma element akomeye cyane muri ekipe ya FC Barcelona ayifasha guperforminga neza. Rero iyabuze buri gihe biragaragara ko hari urutoke rumwe rwacitse ku muntu. Mwana bivuze neza ekipe itijegera yose. Mwana bivuze neza mwavuze ngo umunsi wejo habimo amapoto arenga 4. Nta n'uwarabizi kwitwa Raphinha kuko ni wa mukino uvuga no munsi ikintu cha finition ikintu gikomeye cyane kuri we ahita kurangiza. Nta okaziyo zitajenge zitatuyo kuronka hama ntaje kuronka mu gitsinda. Biba byagoranye cyane hari. Iyo mpamvu mvuga ati rero urumva ko witwa Raphinha uko biri kose kuno munsi numwe makintu by'ukuri ekipe ya Barcelona ikiramu yimubuza nyine ngivuga ati twabuze umukinya ngira kamara akomeye cyane muri ekipe. Iyo maza kubura umukinyi mbona Dike amaze gukora uruhara rw'itsinda 29 muri saison 2025-2026 tukiri mu kwezi kwa mbere. Biragaragara ko nofise ubuze muri kimwe muri erema iri kurusha cyane muri ekipe ya FC Barcelona. Kuko nakubwiye ikintu kimwe kugira Raphinha Diaz Berun, sibyo? Raphinha usivye ko ari umukinya tsinda n'umukinya umuyobozi, sibyo? Muri leader hari muri leader muri ekipe ya FC Barcelona. Usivye ko muri leader n'umukinya afasha abandi bakinnyi mu gukina. Ari aggressive, ari competitive, ni wa mukinnyi incino kwita pressing, asunja pressing kwitera umwataka, sibyo? Mu gutesha umutwe abakinyi bako barahura nawe abadversaire bako barahura nawe Raphinha afata ya mbere, siko? Ariko waza kuri wa mukinnyi abuze mu kibuga, ego hari ubundi bwiza bari ku ruhande buza kumufasha kwitwa Raphinha mu kibuga ko tubizi ko nta mukinnyi aba mwiza gute ikintu cyo gituma bayita equipe abakinyi 11 kandi aba 11 bagerageza kugaragarira ku ruhande rumwe bagakina umupira mwiza ngo baze gutanga umusaruro mwiza. Raphinha atarimwo iya eremi kaburamwo, turabura aggressivité, turabura leadership, turabura cyita pressing, turabura na finition. Ibyo bintu birabura mu kibuga, sicyo? Iyo buze ibyo bintu binaye mu kibuga mu mukinyi agera kuri umwe bihita biba cyakintu kuvuga ngo equipe ronka amaokazio kwa kokiriza kabikibazo. Nayo so ngara bibonyeje ku munsi wejo bitara Lamine Yamal ngiratera centre baro igatembera ikarengana igashika hariya ku ruhande igatemba atamukintu mwari akavuga ngo turabuze Raphinha ku ruhande kubera ko ni wa mukinyi hahandi abwize ko ahagaze. Lamine Yamal asize mu mupira yabuze umukinyi wasa ko wotora nuko ngo rebwa bwize bwa Lamine Yamal yabugize mu rukino ariko habuze wa munahezagira ubwize bwa Lamine Yamal ngo aze gufasha Lamine Yamal gutsinda bitsindo uwo bitara Raphinha Diaz Berun. Rero kuvuga ngo kubura Raphinha si elema imwe itumbarsa rimwe namwe iyumba uwo uri kurasha ku ruhande ubwo bikura minimiza ubwize bwa Raphinha mu kibuga n'ibyo atanga muri FC Barcelona ko mu bakinije ko ngo mbona iyo atambwe kwa Barcelona atake yabo ego botsinda ariko uburyo batsindamwe nibyo no kuvuga ngo nyene bakinye bararutsinze gitsindo haramo kakanatina bwa buryo bwa equipe ya Barcelona cyubura direct ko Raphinha wa mukinyi mwiza cyo kuzofasha Barcelona kuza kuba bogira cohesion no kwitanga neza bagatanga vyiza wanashaka muri equipe y'aba Blaugrana. nuko kabisa bimeze kugeza muri kano kanya kwizina giya
Raphinha rako turavuga ko ari mu bakino uvuga ngo ngira akamaro muri ekipe yitwa FC Barcelona mukaba mwazi kuba mumva ibitandukanye yuko iravuga kwitwa Raphinha ariko kandi imbere ko tuva muri ekipe yitwa FC Barcelona tuje ku vyaranze canke ivyo ko iravuga mu rukino cyane cyane ku vyabaye ku munsi w'ejo ibitsino bwe ko ranka zina rya Jire Manzano yari umuhagarikize karagarikira ku munsi w'ejo abakunzi ba Barcelona abasanzwe ari abakinnyi b'ikipe ya Barcelona abasanzwe ari umuyobozi cyangwa umusanzwe ari umuperezida umumenyereza w'ikipe ya Barcelona avuga witwa Flick hari amajambo yavuze inyuma y'urukino aho yavuze mu majambo akomera avuga ati buri gihe mvuga neza ku bahagarikizi baraliga ati dufise abasifuzi beza cyane hano muri ati dufise abahagarikizi beza cyane hano atariko rero hari uwundi muntu uyu muntu wese azi uko ameze ati Frank de Jong yavuze ko ari umunyabwibone ati kandi yarafise ukuri ati Frank yarafise ukuri 100%. Ati umuntu wese yari mu kibuga canke yariko araraba kuri televiziyo yarabonye ko ivyo yakoze uyu munsi. Ati zishobora kuvuga ko nari ntegereje ikintu ciza ku musifuzi ati kuko ndamuzi uko ameze. Ati zishaka gutakaza ingufu nyinshi mvuga kuri uyu muntu nari nasomye ivyiyumviro bimwe imbere y'urukino ati kandi umuntu wese azi uko ameze aba ni bamwe mu badukoreye ivyo nyene umwaka uheze acungeza abaza akabaza ati sivyo none ati no mu cumba ca VAR